Tugire ko rero twakira abamaze gusaba ndabona André hamwe na Rudahangwa na Nibitar turatangura kumviriza André kaze André mutubwire namwe intererano yanyu canke sinzi ko ari ikibazo muhawe ikaze. Urakoze cyane Landry, ndabashimiye kuri iki kiganiro kandi ndashimiye Semero yateguye iki kiganiro. Ndazi ko bitanguye vuba ariko ibiganiro ahora agira turabishima rwose kandi turabishigikiye. Tumuteye intege abandanye agira ibiganiro nk'ibi, abarundi bagira ico bamuterere, kuko ubwa mbere ho yahora agira amanalize yiwe cyane cyane ku bitutsi bamutuka ku byo bamubwira, ariko ubu yatanguye urundi rugendo. Nibaza ko ari urugendo rwiza kandi rukeneye cyane, kuko ibyo duhora twumva bimwe na bimwe ntibihumuriza abarundi. Twari dukeneye ibiganiro nk'ibi bishobora guhumuriza kandi byubaka. Nkashimira cyane umutumire Libera Ntibashira kandi ku nyigisho, ku byo yatubwiye, kandi nibaza ko birimo inyigisho nyinshi duteza guherako. Murambabarira jewe ibyo ngira mvuge, sinibaza ko minoti 4 cyangwa 5 nzoba nabiheza, ariko ninarenza ko gatoyi murantunga, kuko ibyo nshaka kuvuga nukunganira ibyo umushinga ntahe Ntibashira kandi yashikirije, cyane cyane byerekeye domaine nibaza ko nzi yerekeye iby'ubutunzi bw'igihugu. Icambere nashaka kuvuga ni iki. Mwavuze Libera yavuze ingene umunyamakuru wa BBC yabajije umukuru w'igihugu Evariste Ndayishimiye ati mbe none mu myaka 6 maze ku butegetsi ibintu biboneka washikirije wowe wararanguye ni biki, kugira abarundi bavyumve. Abashoboye kumviriza ico kiganiro barumvise ko yarabibuze ivyo ashikiriza, kubera nivyo nta byinshi yovuga ko yashitseko. Kandi siwe wenyene, nibaza ko n'umugambwe wose CNDD-FDD kuva ija ku butegetsi gushika uno munsi ugize uti tugire bira y'ivyo umugambwe washitseko ni muto, ni bike rwose. Kugira ntange umuco neza, nagira ntangure kuri example twama tutanga yerekeye umushinga ntahe President Yohani Bagaza, aha yashika ku butegetsi mu kwezi kwa Munyonyo 1976. Urugendo rwa mbere yagiriye mu gihugu yarugize Ingozi, mu ntara ya Ngozi. Mu ntara ya Ngozi aravuga ijambo, abanyagihugu bari bahagurukanye n'iyonka bose ari benshi rwose baje kumwakira. Hanyuma agiye muri tribune, bari bicaranye n'umu episcope Stanislas Kaburungu, niwe yari umwungere wa diocese ya Ngozi. Aramubwira ati nyakubaha mukuru w'igihugu, ati wabonye abanyagihugu bose baje kukwakira, abakenyezi, abana, abagabo, abatama n'abatamakazi, ati wabonye akanyamuneza bafise mu maso, ati nta kindi kibatera akanyamuneza atari ukwizera yuko ibintu bigiye guhinduka. Ati rero, ati baguhanze amaso. Iryo ni ijambo rikomeye yaramubwiye, kandi Perezida Bagaza yaravuze ati ndavyumvise, nabibonye, nanje nzogerageza sindabatetereze, ndabumvire. Nshaka kuvuga iki rero? Nshaka kuvuga yuko imbere yo kuraba ngo turabe kazoza, nukuraba kahise twashitse kuki. Uno munsi kuva CNDD-FDD ishika ku butegetsi gushika uno munsi, twovuga ngo twashitse kuki. Reka ndabibutse ko mu myaka 11 Bagaza yari ku butegetsi yagize ibintu byinshi rwose bidashobora umuntu adashobora kumva.
hubatswe amabarabara ibirometero 800 mu myaka 11 gusa. Ibirometero 800 yavuye ku birometero 200 yavuye ku butegetsi amaze kubaka hari amabarabara ibirometero 1000. Ni ukuvuga ko yubatse wenyene amabarabara y'ibirometero 800. Yubakishije amasantrale hydroelectrique 9 ni nayo uno munsi dufise, ni nayo uno munsi tugenderako. Uretse iyo ya Jiji Murembwe imaze ngira imyaka irenga 6 irenga ngira 8 itaruzura, nta yindi santrale iraba mu myaka 21. Mu byerekeye uburimyi yagize ibintu byinshi, arateza imbere intara y'Imbo ibyerekeye umuceri, arateza imbere ingano, ararimisha isukari mu Kumoso, arateza imbere icayi, ikawa, ibintu byinshi. Arashiraho ama SRD mu ntara zose z'igihugu, SRD Imbo, SRD Buragane, SRD Buyenzi, Kirimiro, Rumonge, Gihofi, Bweru, Kirundo, Makamba, Mabanda n'ayandi. Hanyuma arashiraho amashirahamwe ashika 110, amashirahamwe ama entreprise publique 110. Uno munsi ni mugende muraba ayo basigaye ngira ntashika na 10. Ibyo byose rero nashaka kubabwira yuko ejo bababwira ati tugire bira y'imyaka 21 SNDD imaze ku butegetsi, tuzovuga iki? Tuzovuga ngo twaragiye turaririmba turagira ama flambo y'ubumwe y'amahoro etc. Abarundi bazomwibukira kuki? Kuko tutabonye tuti harakozwe iki reka tucubakireko, nibaza ko bizohava bitugora ingene turaba dutegura Burundi bw'ejo. Yabivuze Liberati, harakeneye ko abantu baja hamwe bagire ama priorite, bagire ico bashitseko ama priorite nationale, ariko twohera tuti none par rapport y'ivyari byubatswe, par rapport y'ivyo dufise uno munsi, ibikenewe n'ibiki. Cyane cyane je ndavuga nti mu ubutunzi uraraba ubutunzi aho bwari bugeze 1987, uno munsi haheze imyaka 39 kuva ico gihe twasubiye, Uburundi bwasubiye inyuma, umurundi yasubiye inyuma, umurundi arashonje, abana ntibakija ku ishure, ntibakironka n'intebe bicarako, nta barimu, abarimu bo mu makaminuza baragenda, abaganga baragenda. Uburundi none bufise iki? Uno munsi dufise iki twogenderako, twovuga tugira twubakireko, tubandanye twubaka ubundi Burundi. Nibaza ko rero abarundi bari bakwiye kuraba bati none reka turabe ikintu kimwe na kimwe. Uburimyi barabutaye, barabuhevye, naco gituma abarundi uno munsi bishwe n'inzara. Uburundi nico gihugu ca mbere ku isi inzara yishe, nico gihugu ca mbere ku isi gikenye ku isi. Amarokoro ni menshi, ibintu byose bibi Uburundi usanga buri imbere, nico gihugu ca mbere kibunzwe na ruswa. Ukaraba uti none Uburundi ikintu ciza bufise ni iki? Dusigaranye nibaza nivyo Libera yavuze, turafise abarundi barahari kandi abarundi babakozi, turafise ugwaruka rurahari kandi ugwaruka rurindiriye yuko goronka abategetsi beza kugira rushobore gukora, rushobore gutanga intererano. Nibaza ko ibyo nivyo dusigaranye, ariko nabyo nyene n'ubwo gwaruka batarukoresheje ntaco ruzoshobora kumarira igihugu. Mu kiganiro Perezida Bagaza yigeze kugirana n'abanyamakuru yaravuye ku butegetsi, baramubaje ati nyakubahwa Perezida, none ibi bintu byose wakoze, ko tubona wakoze byinshi, wabigendeje gute? Yarabishuye ati jewe narabona yuko ikibazo ca mbere dufise
nica abakozi abahinga babinonosoye ati narabona yuko tudashobora kubirangura tutaronse abahinga bakwiye ati nafasha abahinga dufise mu gihugu kandi aho nashaka kubabwira ko ndimwo je nahejeje universite baca bantwara naciye nja gukora mu biro vyiwe muri presidence mu vyerekeye imigambi ati nafasha abahinga bose dufise ariko twasanze ari bake gose ati ndafata abahinga b'abazungu bo mu mahanga babinonosoye baraza baramfasha gushiraho imigambi y'igihugu kandi nivyo abantu hariho abadagi baje nibo baduforma nibo batwigisha kandi tukashiraho imigambi hanyuma ikindi yakora iyo migambi yose yashiraho yarayikwirikira ukwirikira arangurwa personnellement ku munsi kandi ntiyavuga ngo uno munsi ndajaha wazubona giturumbuka ukamusanga muri SRD Buyenzi ariho yicaye yatonze ku idarapo yagiye kuraba ingene bakora ku buryo rimwe hari simvuga izina giye mugabo yagiye muri SRD atwara arabaza abakozi ati mbe umukuru wirishiramo kuko abakozi ntibari bamuzi arabaza ati aho hari saa 2 yo mu gitondo ati mbe umukozi umukuru wirishirahamwe ari hehe ngo nyakuba ngo sinzi wewe ngo ntumuzi ngo imbere ya saa 5 urashobora kumuronka ngaha ngo aza ku kazi ngo ntazi imbere ya saa 5 atambo donc atonda ku kazi saa 5 abakozi bose baje saa 2 gushikaho hageze mu masaa 4 n'igice aragenda ati hagira uja kunyereka haba baramujana umukozi aramujana iwe aradodora ku muryango uwo mu directeur ava mu cumba ashavuye yambaye isume hanyuma ati uwo muntu ari karangora ninde agiye kuraba asanga ni president ati nyakuba ndagize bwake arambwira ati no nta bwakeye waye masaha ni uja gutonda ku kazi ati cutekera ibintu byawe byose ucugenda ucuta sinsubire kukubona urumva ni ibintu byinshi yakoze je naho urambona yarazinduka mu gitondo ugasanga yatonze idrapo kuri Grand Bureau yagiye kuraba abakozi baje gutonda batonze yarakurikirana ama service yose sinobabwira ibintu ama insida menshi aba mustantere bamubwira ngo baratejeje ibiti ati nguje kunyereka ngo yanyakubaha president ngo ni kure ngo ntiwojayo ati nyereka agasanga nta giti na kimwe yateye ibyo rero utagize suivi mu bintu byose bya development hakenewe suivi ibyibagiwe co nivyerekeye ngo corruption ngo abantu basahura itunga ry'igihugu nta wigeze yiyumvira kusahura itunga ry'igihugu canke no kuronka amafaranga ngo bamuhaye ibihumbi bitanu kaba byaba biheze bacamwirukana aravye nawe agafungwa ivyo byose rero nashaka kubabwira yuko hakenewe leadership ata leadership iriho nta kintu gishobora kurangurwa CNDD aho Nkurunziza yaja ku butegetsi abanyagihugu bari bamwizeye cyane bagira ati noneho tumaze imyaka ingahe turi mu ntambara ubu no munsi tugira turonse umukuru w'igihugu agira dufashe kuko yaravuze ivyo azorangura byose avuga ko agiye kugwanya ubukene agira abotse basahura itunga ry'igihugu azobagwanya aravuga ibintu byinshi azorangura bati uwo rero niwe mu president ariko imyaka 15 yamaze ku butegetsi yaranguye iki sinzi mwese abari bahari barabizi imyaka 6 Evariste Ndayishimiye amaze ku butegetsi yamaze iki yakoze iki atari gusahura itunga ry'igihugu nibaza ko atakindi kintu bakoze ivyo rero byose tubishize hamwe turabona tuti uburundi bwasubiye inyuma kuri igihumbi kimwe aho bwari bugeze igihumbi kimwe n'amajana 1987 uno munsi bwasubiye inyuma none twogira iki kugira
Uburundi busubire bunaguke busubire bwiremareme kuko bizofata igihe nama ntanga uburorero ariko abantu baca bavuga ngo wowe ukorera ushaka kuvugira u Rwanda 1994 Uburundi bwari butunze kurusha u Rwanda uno munsi haheze imyaka 30 mugende murabe u Rwanda ingene rumeze urabe n'u Burundi aho bugeze ukaraba uti none baturusha iki ko dufise bimwe dufise ubutunzi bumwe dufise tugendera ku burimyi dufise abanyagihugu bangana dufise isi meze imera kumwe ariko kubera ico bita uburongozi bwiza leadership mu gihe rata leadership ihari nta terambere rishoboka ivyo rero mu byo abantu baja gutanga intererano nibaza ko tworaba Uburundi twifuza dushobora kuvuga ko twibwifuza mugabo Uburundi twifuza Uburundi butwawe gute twifuza leadership imeze gute eske Uburundi twifuza tuzobugera ko avec le leadership dufise no munsi voilà niyo ntererano nashaka gushiraho hanyuma kugira ntangure abantu bashobore kugira intererano nabo ariko tuhere ngaho turabe tuti Uburundi none bugeze aho bugeze turashobora kubandaniriza ko canke nukurondera tukaraba ingene twiyumvira twubaka Burundi dushingiye ku bintu abanyagihugu bakeneye dushingiye ku nzara abanyagihugu barimwo dushingiye ku bukene barimwo dushingiye ku abana ingene bari kubakura dushingiye ku ugwaruka rutagira kazoza uno munsi rushigwa mu muhari uri ku butegetsi twukuba ku Burundi dushingiye kuki nagarutse kugira ubwa mbere ntange inyishu ku tuntu dukeyi babajije hari abaje ati ngo bankarisation ngo abarundi ngo Burundi buriko buraba bankarize niki ngo hari amanu ama système ariko araba mise en place aba jeune bariko barijukira ama banke ariko nibaza ko bankarisation ija odora y'ivyo vyose y'utwo tuntu dutoye kuko bankarisation baharura abanyagihugu baja bafise amakonte mu banke kuko kuja ngo lumikashe ngo kuba wagize amafaranga bakurubikira kuri lumikashe nta na kimwe c'est pas bankarize kuko bankarize no kuvuga ko akoresha banke kugira yiteze imbere ashobore kugira imigambi yiwe aro mu cegeranyo INSEBU na Berbe bagize ni mu mwaka uheze bavuga yuko abantu umuriyoni umwe w'abarundi gusa ku miliyoni 14 aribo bafise konti muri banke urumva ko nta na 10% barimwo bafise konti muri banke nukuvuga 80 presque 90% y'abanyagihugu nta konti muri banke bafise ivyo rero bitumwa n'ibintu byinshi ubwa mbere ho hariho kutizera amabanke kuko babona ko banke kumbure babasahura hanyuma hari n'ibi vya internet urabona abarundi hari ibice bibiri gusa kwijana by'abarundi niyo bafise internet hari kibazo ca electricité ibice 11 kwijana niyo bafise electricité ivyo byose rero bituma bankarisation abantu baja muri système financier bigoranye kuko ntibavyizera hanyuma hakaba imbogamizi les obstacles ziriho zituma bataja muri système bancaire ivyo nibaza ko tuteza kubimenya yuko hariho des obstacles zituma abantu baprefera udufaranga baronse bakatushira mu ntuze munsi y'igitanda bakadushira mu ahantu bashobora kutwikorako mu mwanya wari wose ico ni kimwe ica kabiri nashaka kuvuga ku cerekeye ibintu vya mécanisation agricole harya mécanisation agricole ni ikintu ki dependa ya vision y'igihugu y'umukuru w'igihugu d'abord y'igihugu kuko harya mécanisation agricole so uvuga ngo uje ku misozi ahahora amasuka uhajana amatracteur no
ahantu hose harashobora kuba exploité de manière yuko haba rentabilité iyo si iryo tongo riba rentable. Je ndibuka niyo nama ntanga exemple ku mushinga ntaye kuri president Bagaza turiko turaharira avuga ati ndashaka yuko mu mwaka w'igihumbi kimwe amajana 1992 twimbura ikawa amatoni 50,60 kandi ico gihe Uburundi bwimbura ikawa y'ibihumbi 30 by'amatoni tukamubwira tuti ntibishoboka kuko ugatanga amakriteri tekinike n'iki. Hanyuma ikintu cyanyuma twamubwiye tuti noneho Uburundi hariho kota budashobora kurenga y'ikawa ashobora, kuko ico gihe hariho amakota ntitwashobora kurenza ibihumbi 30 by'amatoni dushobora hanze muri Organisation Internationale du Café. Aratubwira ati aragira une réflexion que même les techniciens tutashobora kumva ati non, ivyo vya kota mu bindekere mwe muragurisha iyo 30,000 tone muri kota, jewe zi 30,000 zizoba zirenze nzoziha abarusiya bampa amatracteur, hanyuma amatracteur twe exploite ijya plene y'imbo yose izogaburira abarundi na region. Urumva ngiyo reflexion nishobora kuyiyumvira komsa ni ibintu byerekeye vision. Alors nagira ngaruke kuri ico ca vision justement nico cica iterambere ry'igihugu. Hajya umukuru w'igihugu ubwa mbere ho igihugu cyose kiteza kibazwa umukuru w'igihugu, hajya ntibazobabeshe ivyo umukuru w'igihugu yiyumviye nivyo bigigwa. Arashobora kuvuga ati je ndashaka vision ko tugira vision y'iki gihugu itera imbere gutya, abandi bakabishira mu ngiro. Iyo rero umukuru w'igihugu atagira vision biragorana kugira agira icyo afasha mu iterambere ry'igihugu. Ni naco cabuze vraiment il faut ko tuvugisha ukuri, ni naco cabuze muri CNDD-FDD. Baje ku butegetsi batagira vision y'iterambere ry'igihugu. Nuno munsi ni ibintu par tâtonnement ngo turashizeho ngo plan national de développement ya 2017, d'abord yatangwe 2015 2020 2025, PNUD yabafashije daire no kuyitegura, hanyuma hakaba amavision, ariko ayo mavision atagira ikintu ahagarariye ko, utagira uti none iyi vision izokogwa gute, tuzohera hehe, priorité nizi, tuzoshira uburyo buzova hehe, abakozi baravyumva, abanyagihugu barabishigikiye bikava mu banyagihugu. Nico gituma nta vision yigeze haba gushika uno munsi, nta vision iriho kuko abanyagihugu baracayirindiriye. Wogira uti harabaye vision ukagira uti none dushitse hehe, tumaze gushika kuki? Uno munsi nta bilan dushobora gutanga. Nico gituma icimviro libera yashize imbere ati abarundi bavyifuza baje hamwe biyumvire vision y'igihugu cabo iyo bashaka, vision bashaka y'Uburundi bw'ejo. Ariko Burundi bw'ejo ni ryari? Ni naco kibazo abantu benshi babaje ati none ni ryari, ni muri uyu mwaka, ni umwaka uza, ni mu myaka 2, ni mu myaka 5. Ico rero ni kibazo gihambaye kuko gushika uno munsi mu myaka 20 tumaze muri systeme ya CNDD-FDD ntibigeze bashaka guhindura, parce que nkuko bavuga bati kugwa si ibintu bibi, ahubwo kugwa ukagumayo mu kinogo ntushake kuvyuka, niho hari ingorane. Iyo CNDD igira ati twarihenze twarayobesheje abarundi, reka duhaguruke turabe aho twihendeye, ivyo twihenzemo duhamagara abahinga badufashe, hanyuma tubandanye, kuko abahinga bari kubafasha kandi baramaze kubigira kenshi. Amaforomo bamaze kugira y'ubutunzi nangahe ni menshi, bakagira ivyo bahanuye, mugabo ivyo bahanuye nta na kimwe bakurikiza, babandanya kwa kundi. Rero iyo nta vision nuno munsi iriho yovuga ngo izoteza imbere, izoshayura Uburundi. Abarundi rero barigiye hamwe barashobora kwiyumvira ati twe turashaka yuko Uburundi bw'ejo twifuza tuzoraga abana bacu n'Uburundi bwabo bumeze gutya, hanyuma ugwaruka rushigikire iyo vision,
hanyuma nibagera ku butegetsi ejo bundi bamenye ati abantu bari baraduteguriye vision reka bariyo tukurikiza. Ivyo rero nibaza ko nivyo twari dukwiye kwicarira tukaraba tuti none twahonyoreye ni hehe twatsitaye, ni hehe abari ku butegetsi batsitaye, twokosora iki, tworaba iki, abanyagihugu twobafasha iki, inzego twoshiraho nizoba zimeze gute. Ivyo byose rero bakaja hamwe bakavyiga, hanyuma rero bikazotera imbere, kuko ejo nejo bundi hakaba n'umugwi umugwi uvuga ati je ndashaka kubohora igihugu ndagiye ku butegetsi, adafise vision azogira nk'abandi, azogenda atatone hanyuma usange tugiye muri mu byo twagira ngo nivyo dukize, usange ntaho tuvuye ntaho tugiye. Nivyo rero nivyo nibaza ko abarundi barakwiye kuja hamwe bakumvikana bakagira ati none vision dufise niyihe, abarundi boja hamwe bakagira vision hamwe. Murakoze gose, murambabarira kuba nongeye gufata ijambo. Vyari bigenewe, nibaza ko akamo encore une fois muteye abari ngaho bose bakumvise ikibazo cyo kuja hamwe ni inkoramutima. Nibaza ko tukirangiriza ngaha, on aura l'occasion d'y revenir.